Ndabaramukije mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye ijya nino ndabahaye ikaze mwebwe mwese abatwumviriza nga kuri no manesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ndabaramukije mwebwe mwese muhana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira ndetse tukabashikiriza. Ndabahaye ikaze kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 2023 Ruhuma 2025 mwese ndabahaye ikaze. Mwaramutse neza mwese dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cuno mwanya. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko Reverend Kuriyo yoba yamaje kwemeza neza yuko yari yarahawe ishano bimwe mu byatumye agwara hafi ukwezi kose kwenda gakuzura bikaba byaratumye ajya kwivurizwa hanze nyine y'igihugu c'u Burundi aho yaravurijwe mu gihugu ca Kenya ndetse akargezwa ni Dubai muri leta zunze ubumwe za Abarabu. Aya makuru turayakesha umwe mu begereye nyine uyu mutegetsi wavuze yuko biganiriye maze akamuhamiriza neza yuko nyine yari yarahawe ishano maze akavuga yuko nyine byotwawe imbaraga nyinshi ndetse n'ubuhinga bw'abaganga buremere cyane mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba iyokera ndetse amahaha yiwe yongereye kumera neza. Yaramusiguriye yuko muri CNDD-FDD harimwo abantu babi cyane maze anayishura yuko bari cyo ariho umugambi wo gukomeza kugandagura abantu binyuze mu kubahereza amashano mu rwego kugira ngo nyine ntihazamenyekane cyabishe. Ibi ngibi yarabivuze mu gihe nyine hakomeza kugenda harakwira amakuru atari meza, amakuru ya mama buntu nyine uyu nguyu nawe bivugwa ko yoba amerewe nabi cyane ndetse abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda baramusengera. Muri Kira Hospital niho akirembeye cyane aho bivugwa yuko nawe atari yari guhema neza ndetse gushika uno mwanya akaba akomeje gutosikara. Biravuga ko hoba hariho umugambi wo kwiga ingene ashobora kuba yokurizwa indege kugira ngo nashikanwe mu bihugu by'amahanga mu gihe amagara yiwe yokomeza kwifata nabi. Ibiriko biraba kandi mu gihe Uburundi bukomeza kugenda buritegura amatora, ariko kandi leta y'u Burundi biravugwa yuko hari akagwi kamwe gashaka kuzoguma ku butegetsi aho nyine akandi kagwi kamwe gasana nagashyigikiye ibyumviro byahoze ari by'umutegetsi Petero Nkurunziza nyine akonga ko batakigashaka muri CNDD-FDD. Muri CNDD-FDD umwuka ntumeze neza mu nyuma y'ibikomeje kugenda bigaragara aho biboneka yuko isa n'isaha umuhari ushobora kuba wosambuka. Amwe mu bategetsi baremere cyane mu Burundi baravuga yuko CNDD-FDD ari umugambi ukomeye cyane bityo ko rero nyine utarukwiye gusamburwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo maze bakaba bariko barasaba yuko bosenyera umugozi umwe. Nyamara ku ruhande rw'abandi bamwe na bamwe rero babimenyereye birakomeza kugenda biboneka yuko nyine ibikomeje kugaragara biteye impungenge ndetse benateye ikibazo kiremere cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira akaba agaragaza ingene ibintu biriko biramera nga mu Burundi. Turagaruka rero ko yani makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko yoba afise impungenge zibishobora gukomeza kumushikira nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyane mu bigendanye n'umutekano wiwe na cyane n'intambara bakomeje kugenda barishoramo nyine cyane iziriko zirabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari bamwe bavuga yuko rero mu nyuma yuko ingabo ziwe ziriko zirahura n'ibibazo biremere cyane zishobora kuzamuhindukirana, ariko byose akaba ariko arabigereka ku Rwanda. Turagaruka kuri MT3 n'amakuru akomeje kugenda aravugwa mu karere k'ibiyaga binini, akomeje kugenda aravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye kubigendanye n'ibikomeje kubera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwaramutse neza mwese, mwaramutse neza ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye cyane, nizere ko mumeze neza cyane. Turi mu gatondo ko kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2023 Ruhuma 2025 mwese ndabahaye ikaze niteka n'umunezero kongera gusubira kubana namwe mu makuru n'ibiganiro byacu aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese kuri mwebwe mubana natwe 5 kuri 5 ndetse ndabahaye ikaze kuri mwebwe mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu nga kuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV.
ikaze kuri mwebwe mwese rero n'ubundi mubandanya mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu ndetse kuri mwebwe mwumviriza ibiganiro byacu muherereye mu Burundi reka ndabaramutse kandi nanabahaye ikaze mwebwe mwese ndabahaye ikaze mwebwe mwese kandi mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muri mu gisagara ca Bujumbura abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye muherereye by'umwariko Igitega ku mugwa mukuru wa politike abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye abari by'umwariko mu ntara zimwe na zimwe mu makayitsi hamwe namwe ndabaharamukije ndanabahaye ikaze abari mu karere k'ibiyaga binini turabahaye ikaze abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose reka twizere ko mumeze neza cane byo ndakwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubare natwe 5 kuri 5 kugira ucakurikira amakuru n'ibiganiro byacu ikaze kuri mwebwe mwese reka tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kuvugwa byinshi harakomeje kuvugwa rero ibigendanye n'ishano ririko rirahabwa bamwe mu bategetsi baremere cyane ariko kandi bikaba bivugwa ko rero ari ibintu biriko birategurwa n'akagwi gashikikiye Everson Ndashimiye canke kariko karagendera ku mategeko yiwe umwe mu begereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo akaba yarasiguye yuko nyine aherutse kuganira n'uyu mutegetsi uherutse kuvanwa i Dubai mu gisagara ci Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu aho yaramaze imisi agwariye nyine akaba yaramaze hafi nyine ukwezi kwenda kuzuraho gatoya agwaye aho byavugwaga yuko nawe yoba yarahawe ishano uyu mugabo nyine canga se uyu yegereye uyu Reverend Ndikuriyo yaravuze ko boyaze akamusigurira yuko nyine yaragwaye ishano canga yari yarahawe ishano maze avuga yuko ubwabyo ibintu yabonye muri CNDD-FDD bishobora kuzotuma asezera mu mugambwe maze agasigura yuko nyine nawe bishobora kongera gutuma asubira mu ishamba akajya kugwanya ubutegetsi nk'ubu ngubu yaravuze yuko mu mugambwe harimo bamwe rero batifuriza abandi kiza maze aca aramusaba yuko nyine n'abandi banywanyi b'umugambwe boca baraba maso kugira ntibazace nyine barahabwa amashano cyangwa se ngo bahwiragizwe nk'uko bikomeza kugenda biragaragara yaravuze ko mu Burundi hari bamwe usanga hari indongozi zikora neza zikarara ziratekereza ziranategura ibyiza ku Burundi ariko ugasanga hari izindi ndongozi za sesa nkuyoze ziba zishaka kwama ziradudumbanganya ibintu umunsi ku munsi canga umwanya uwari we wose ibi byose birakomeza kugenda biratera umutima uhagaze ndetse batari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko rero bakabagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugaragara muri CNDD-FDD bishobora gutuma umugambwe usambuka hari amakuru akomeza kugenda avuga yuko rero ikiringo ca Reverend Ndikuriyo cyo kurongora CNDD-FDD cari cyamaze guhera ubwo yatanguraga gufatwa n'ingwara giturumbuka ariko kandi gushika no mwanya bikaba bitaremezwa nimba ashobora kuza umusubira icakora bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi baremeza yuko umusubira we yari yamaze kugenda aratorwa ndetse gushika uno mwanya bikaba byemezwa neza yuko mu Burundi n'ubundi hama hariko harategurwa uzosubira uyu mutegetsi nkuko byama bigaragara ni mu gihe abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko ibikomeje gutangazwa cange ibikomeje kugaragara muri CNDD-FDD ubwabyo byerekana ndetse bikanasigura ingene ibintu biriko birakomera cange se birakorerwaho Reverend Ndikuriyo aravuga yuko nyine bamwe bakwiriye kuja baraba maso ubundi bagaca barasenga kugira ntibazahure nabo basesa nkuyoze bashaka batifuriza ibyiza abandi canga se bashaka guta abandi mu tugozi iyi ni impanuro yaragiriye umwe rero mu banywanyi biwe utarifuza yuko rero imyidondoro yiwe yotangazwa kumva z'umutekano wiwe ibarabivuga mu gihe mama buntu yaba akomeje kumererwa nabi cyane nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga ndetse amakuru dufise adafise ivumbi akaba agaragaza ko nawe yoba yarahawe ishano mu bitaro bya Kira Hospital mu Burundi biravuga yuko amagara yiwe akomeje kumererwa nabi cyane mu nyuma y'uko leta y'u Burundi yoba iri kiramuziza yuko yaba ari umunywanyi ndetse yaba yaragize uruhara ruremere cyane mu bikorwa bigendanye no kuvuza canke kwita ku magara nyine y'uyu Reverend Ndikuriyo nkuko amakuru yama aradusumira amatwi abivuga
Amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri kano gatondo aravuga yuko uyu mukenyezi cyangwa uyu mutambukanye w'umuhisi Petero Nkurunziza yarahoze arongora Burundi, haba hariko harategurwa imigambi nyine yo kumurungika hanze y'u Burundi. Mu nyuma y'iko rero nyine babona yuko amagara ye akomeje kugenda aramererwa nabi cyane, biravugwa yuko nawe atabasha kuba yohema neza, dore yuko yariko arifashishwa ibyuma bimufasha guhema neza, ariko kandi biranavugwa yuko hoba hariko haratumiwe abapasitori ku munsi w'ejo kugira bace baramusengera nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi birabaye mu nyuma y'uko rero uyu mutambukanye yaraherutse mbere y'uko gatoya nyine y'uko Reverend Kuri afatwa n'indwara giturumbuka, yaraherutse gutambutsa ibyo avuga yuko nyine yoba yareretswe ubwo yarari mu ishengero rya Eglise de Roche mu gihugu cy'u Burundi nyine ku ishengero ryiwe, maze akavuga yuko aho bahagiye gutosikara canga se hagiye gutambuka indongozi zishika muri zibiri ziremere cyane mu Burundi, canga se abantu bakomakomeye cyane mu Burundi. Iki gihe biravugwa yuko rero yavuze yuko abantu nibadasubira mu murongo wo kubaha Imana bazoca barahura n'ibara rimere cyane, ndetse bakazahura n'ibintu bizogora canga se bizabagora kuba bo byubahiriza canga se bo bibamo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine mu Burundi akomeje kwaduka indyane ziremere cyane zishingiye ku bya politike. Ibi birabaye mu gihe hama haravugwa yuko nyine hoba hari n'ubundi umuntu umwe yaba yarahanuye yuko nyine ubutegetsi bwo mu Burundi buzosubira n'ubundi bigasubira mu maboko y'abo kwa Nkurunziza nk'uko byoma bigaragara. Ibi nabyo kandi birakomeza kugenda biratera umwuka mubi ku buryo bishobora kuzotuma nyine no mu gisirikare cy'u Burundi hashobora kuba haraduka umwuka mubi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yoba afise ubwoba ko abasirikare yashoye mu ntambara mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro ya Kongo bashobora kumuhindukirira nyine inyuma yo kugirirayo ibibazo ndetse n'ingorane n'ibihe bitari byiza. Nk'uko byama bigaragara, umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba nyine araherutse nyine kuvuga yuko nyine ibintu biriko birabera nyine muri Kongo bishobora n'ubundi kuba intambara yo mu karere kose, maze avuga yuko umuryango mpuzamakungu iri kwiricecekera kandi yo kabaye iragira uruhare muri ibyo bibazo. Aragiriza n'imiryango mpuzamakungu mu gihe bivuga ko Burundi bwaba ari bwo rero biri mu bihugu bya mbere bifise abasoda benshi muri Kongo, abanje kwirengagiza uruhara yageze mu kurungika abasirikare b'u Burundi mu gihugu ca Kongo kandi bakagirirayo ingorane. Evariste Ndayishimiye yarasabye abagize umuryango guhagarika iyo ntambara ngo kuko rero ishobora kuba ikibazo kiremere cyane. Akaba yarasabye kandi amakungu gukurikirana neza ikibazo nyine ico gihugu ca Kongo nyine nk'uko bigaragara. Icyo kibazo cya Kongo nyine irimwo mbere agasaba ko hoba ibiganiro kuko ingwano itigeze iratora umuti. Ibyo byose nk'uko akunda kubivuga nyine yarasubiriye kubisuka ku gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda mu gusaba abo baserukira nyine ibihugu byabo mu Burundi kugondoza u Rwanda ngo kugira ngo ruhagarike iyo ntambara muri Kongo, ngo kuko rero bitagenze uko nguko iyo ntambara irashobora gufata akarere kose. Evariste Ndayishimiye akaba kandi yaremeje ko u Burundi ngo butazokwigera nyine na rimwe bwemera yuko ubwigenge bwabo n'ubundi ubwigenge bw'ibihugu byo mu karere nyine buvogerwa, kandi inzu y'umubanyi ngo ihiye nawe ucurajya kuyizimya. Yamara na hano umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine atanguye kuvugana ubwoba burenze wa wundi nyine ati intabwibwa nyine ibwirwa nuko rero amaso atukuye, kandi bati agasozi ntibarirwa nyine kahiye abagabo babona kumva. Evariste Ndayishimiye
Ndayishimiye ahitamwo rero kuja kwifatikanya n'igihugu ca Kongo. Abarundi n'amakungu ntaco batari baragize mu gusemerera abahanura ko rero ibyo canga se bahanura yuko nyine ibyo bintu agiyemwe rero bizozana akarambaraye n'ubundi Uburundi akaba hakomeje kugenda rumvikana inkuru mbi cane. Bamwe mu begereye ubutegetsi bw'u Burundi bavuga yuko uyu mutegetsi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi bigoye guhanura, ndetse aho n'abahanuzi biwe nyine atakintu na kimwe baca baramara canga se baca baramubwira ngo abashe kuba yocyumviriza, nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya bemeza ndetse bakanagaragaza neza yuko mu Burundi ibikomeza kugaragara biteye impungenge ndetse n'inkeke, bakaba basigura yuko Evariste Ndayishimiye ashobora kuzokangura yarahuye n'ibindi bibazo biremereye cane. Tugaruke ku nkuru zikomeje kugenda birazavugwa. Umuhari wa Twirwaneho uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge batotezwa ndetse bakicwa na leta ya Repubulika Iharanira ya Kongo waratangaje ko yifatikanyije n'ihuriro AFC mu rugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeze kwica abanyagihugu. Twirwaneho ni umuhari kandi warakunze kugaragaza ko wirwanaho nyine ndetse ukajya ugaba n'ibitero kuri Kinshasa. Icyakora ubu waramaze guhindura umuvuno, kuko rero ku nshuro ya mbere waragaragaje ko nawe winjiye mu rugamba rwo gukuraho rero ubutegetsi bwa RDC. Birasa naho Bwana Tshisekedi atabwinyagamburiro afise ngaho muri kino gice, mu nyuma y'iko imihari ikomeje kugendera mu Rwanda ikomeje kuba myinshi. N'icyemeje kwirwanayo ifashe mu nyuma y'imisi mike, uyu muhari utangaje ko rero umuyobozi mukuru wawo Colonel Rukunda Michael azwi nka Makanika yaraguye mu gitero ca drone cy'ihuriro ry'ingabo za RDC kwigerekerezo g'19 Ruma 2025. Umuyobozi mukuru mushya rero wa Twirwaneho Brigadier General Charles Sematama yarabwijwe rya Amerika yuko Colonel Rukunda asize rero bakomeye, ndetse urugamba yatanguje bagomba rero kurusoza uko byogenda kose. Ati turagomba gukora ku buryo rero twusa icyo kivi n'ubundi yatangije icyo cyuho icyo cyuho nyine tukakiziba, kuko rero n'ubundi twari dusanzwe dufatanya ndetse bizagenda neza. Brigade General Sentama nyine yaravuze ko bamaze imyaka 7 bararwana intambara yo kwirwanaho bagerageza gutabaza amahanga, bumvisha Kinshasa ko rero igomba kureka ivangura ikarinda abanyagihugu mu buryo bungana, ariko kandi birakomeza kunanirana. Uyu munsi bakaba rero biyemeje kubyikorera ku buryo rero nyine bweruye. Ati mayimayi zose zirihuje na FDLR barahura batangira rero kugaya ibitero ndetse no gusenyera abanyamurenge, ariko twabyeretse amahanga acaraceceka arinumira ararebera. Ubwicanyi burakomeza kugeza uno munsi n'umuyobozi bakaba baramwishe. Ubu dutangaza ko rero twihuje n'abandi kugira ngo tubone rero umutekano urambye, kuko rero guverinoma yarananiwe kurinda abanyagihugu ahubwo ikaca irabica. Brigadier General Sematama kandi yaratangaje ko mbere Kinshasa yohererezaga imihari nka mayimayi ikaza kubica, ariko uyu munsi kuko rero aribo biyiziye na Twirwaneho yihuje n'undi muhari ugamije gukora ubutegetsi bubi kugira ngo umwanzi w'abanyagihugu acaravanwaho. Abajijwe niba uyu muvuno mushya rero utaza kugora abanyamurenge n'abandi barwanyi ba Twirwaneho, uyu muyobozi yashimangiye ko nta munyamurenge atazi ko rero ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bubica, ku buryo rero kwifatikanya na MTSR bose babyumvise neza. Brigadier General Sematama yaranavuze yuko mu rugamba rwo gukura ubutegetsi bwa Kinshasa ubu bamaze rero gufata uduce twa Minembwe two muri teritwari ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.